Ivyo tubireke gaburiye. Ahubwo ngaho Mwijuru umbonera Chaggy afise abafana bangana gute. Zimivyo bilofa. Chaggy Ntamufana numwe afise hano Mwijuru. Nta numwe afise. None jewe nawe tumaze kuryamana kangahe? Nta na rimwe urabyumva. Ntabwo ari gusa. Rero guhera uyu munsi turasaba ayo mameganyo ko wawe yakujyamitse ku gitanda kimwe nawe. Shiri wanje mu mihango buri minsi 3. Buri minsi 3 kirangi arambira ngo 300 byo kujya ngo kugura pad. Oya jewe reka kuguma umpenda. Ugumumbwira ngo tukume dukundana kubera uzi yuko uzurandonka kwa mamega. Utazi yuko amamega yubu yanazi. Ntabwo ari gusa. Sinshaka kukumva. Oya nabyayirabiyo igende bibwire myoko wawe. Guhera uyu munsi njewe nawe byarangiye. Nidandariza uduhuzu nk'ubusigaranya agapira kamwe. Utundi baratunye ibyatana amahera nkuyembe. Ugawe ucugumumbwira ngo ndungikira amamega ndungikira ama SMS ngo tuganire. Munyuma nkacampindukira nkabona ukamara n'umunsi wose utanamvugishije ngo mba nakuguriye amamega. Njani nje wo kugurira ibyo kuturavuganira ko nabandi bahungu. Ko urimo satani. Ngohera uyu munsi rero sinyeneye. Oya nako kabizo ntako nyeneye. Ya bihimbiri y'abari miterira ntwaya amayinite. None madare nandakubaza. Oya nje ntabyo kugusubira kuguhamagara seri byaraheze. Byaheze guhera ubunyene jewe nawe ntiturabashera. Bagina na Yesu. Wewe kwanza ugumusaba amamega n'ama SMS ndakubaze kwanza. Je nawe tumaze igihe kingana gute dukundana. Oya ntabyo kukwita seri njewe seri nje nawe kuva cyahari. Jewe twarakundanye nawe. Bagina na Yesu. Tumaze igihe kingana gute dukundana nje nawe. Ntabwo ari gusa. Amezi abiri. Ko urimo satani sha. None jewe nawe tumaze kuryamana kangahe? Nta na rimwe urabyumva. Ntabwo ari gusa. Rero guhera uyu munsi turasaba ayo mameganyo ko wawe yakujyamitse ku gitanda kimwe nawe. Jewe nawe byaheze apu n'amasimba dangote. Ntabwo ari gusa. Ntabwo dore satani. Ego dugu. Oya wenyuma y'iminota 3 ubushitse. Nakare kubo prudence ndazifise fise dudani ya prudence. Ubu nazirose. Zamazibura muguno musi nazirose. Amwe demire ndazisinibwe fise 8. Kasongo yeye. Wewe tunyaruka ucuca mu muryango wo mu kigo. Utuserukira mu nzu muri chambre. Muri chambre. Oya wenye. Ibihumbi jana kugumera mwibinyegere. Ntabwo dore satani. Oya we gumana iyo muguma yawe nje ndakoresha isabune. Ndakubwiye ngo gumana iyo muguma yawe ndakoresha isabune. Ego kabisa ndiyaranje shanda ndakoresha gasabune. We bihumbi jana urayanza ayo mahera. Reka nkubwiye amahera ndaguha kandi ntaje inyuma kandi ntaje no musi. Ndaguha ibihumbi 6 utayatora shira nyoko. Joka pete anko ndaguha ibihumbi 6 utayashaka shira nyoko. Ala mwamigize indaya zadanje ngo murazimbye natwe turazimbye. Bashire ibihumbi jana urayazi wewe ndakorera mu myaka 6 cyende yagura ibuguma yawe. Ntabwo oya mbaka ndabivuyemo mbere ndabivuyemo nyene wewe gumana ibyo bintu byawe ndabivuyemo. Wa muhungu uzopfa nabi. Nishaka mfe nabi nta kumbi mani irikiranyumva. Uwo sinje kandi sindi Imana. None urinde Mararika Gaburiyeli. ari gutangara uyumbi ari kumbwira ibindi shata ari wewe. Ceceka uzikatande rugira. Ivyo tubireke gaburiye. Ahubwo ngaho Mwijuru umbonera Chaggy afise abafana bangana gute. Zimivyo bilofa. Chaggy Ntamufana numwe afise hano Mwijuru. Nta numwe afise gute kandi afise umuriyadi w'abantu bamukurikirana hano kwisi. Ivyo mwisi nivyo mwisi, ivyo Mwijuru nivyo Mwijuru. Impamvu atamufana numwe afise hano Mwijuru nuko afise ibituzi n'ivyo bakurambere. Ariko umufana tuzi afise shetani gusa. Ni shetani gute kandi Imana yatubwiye yuko uzotwenza abagenzi we Imana izo mukundije na kwijana.
ivyo ninde yabikubwiye yavyanditse mu kihe gitabo canke shaga buriyeri wowe umufitiye wivu yuko ariko aratera imbere atera imbere canke ntatera imbere ivyo ntibisha ibyo tubireke gaburiye ugerageje kundabira ubona no Jaidari amaze gusambanya abakobwa bangahe amaze gusambanya abakobwa 1000 aho tuzina kandi yambwiye ko ari umukizwa w'Imana ceceka wowe kuvuga ivy'abandi vyaho ukabihisha jewe bwana kaka wewe nyene wandaya we jewe mbindaya reka uribeshe ushaka baza n'Imana jewe turazinanye by'uburu ibintu by'uburaya sindabijamwo uraja mu muriro none ako gaprida boys ufise nakiki iki kari gisuguti ca 2025 canke nacu uri kurabona canke ushaka ndaguhonje ko nawe wumviriza uko kimeze toka satani pepo mbaya none prudence musigaye muzihindura igisuguti ariko gaburiye warizi ko jari jewe musore wo ngaha kwisi yitonda atarigera sambana n'umunsi wa rimwe nzibaho ivyawe turabizi umzi kwiki kuri umusambanyi nosambanya abandi ashaka kona n'ababuze mukamenge kuri onje ko banazimaze ubu ndagira nazimvye sinikera ndonka n'indaya y'umuti none wumva utari maraya oya nyene nari maze kuraya rimwe nako nari maze gusambana rimwe gusa sindigera nongera gusambana n'umunsi wa rimwe ushaka waza n'Imana jewe sindigera nasubira gusambana kuvuriya munsi sindigera nasubira gusambana tetwa amazina yawe dutangira urubanza nitwa vyose ikirenga ko ndubumaraya nimba ushaka kongera ko kakantu gatoya kuri izina ry'iwanje cyangwa ugashaka kugakurako ndakumenyesha ko gaburiye ndagukura muri iryo juru ngugumanura hasi cembanza ndagushikiriza bwana kaka na jesha aribo bapirato tufise ngahabo kwize bindaya be mana warizi yuko bwana kaka hirya yejo yakirindaya urubanza bahita bamuha agashimwe k'iduzani ya Prudence cyagenze gute hama hamwe rero ndazikumene mwogaburiye habaye umuhungu asambana n'umukobwa bamaze gusambana uwo mukobwa aza kumenya yuko mu nyuma uwo muhungu atari isilamuye uwo mukobwa aje afata ishoka asiramura uwo muhungu biramubabaza cyane kuko yakunda agafuku kiwe kagapipi ahita agenda kwitwara kwa bwana kaka ariwe Pilato bwana kaka yamucira ubanza mubwira uti nimba yagukatira urufuko rwawe gurupipi genda nawe ufata ishoka ugende gukata ibuguma yiwe byarangiye gute gaburiye nimba ushaka kumenya uko byarangiye ja kuri YouTube cyane wandike byose comedy ntuza kubona amakuru yabyo byose kandi wewe turahejeje ntabwo dore satani agasimba dango uturutse he wewe nturutse mu wese uva peti nuza n'ubujinga ndaza kugutwika izo ndevu zawe gatwika inda y'ingurube wamfisi se peti kuvita umushu ufite ikihe kibazo wowe nturabona ikibazo cyo bura umviriza ndakubwira fise sheri wanje uru musi yama yangoye ni ibibazo rero byiyongereje bya Lumitel nibyo biriko birastressa mu mutwe nidandariza impuzu ega hejo banize impuzu none rabasigaranya agapira kaje aba n'impuzu nambara uko ndatabakutse wanje rero acantangura kunzanira mind ziwe ngo sheri ngo ngurira amamega ngo ngurira ama SMS ndukira amayinite ngo kugira tuvugane ndamurungikiye ntabwo yigera mvugisha cyayivuganira n'abandi bahungu none urumva uwo mukobwa njewe no subira kuguma ndamwihoma ko ngo tugume dukundana namubwiye tigenda kwa nyogosha ya kasongo yeye mumbali nanga wagumanya cyonga ngo ndamuhunga amayinite zimitari tugore narademo batuko mumbali ya peti we waradeze je mfite sheri wanje ajya mu mihango buri minsi 3 kirangi arambwira ngo 300 byo kujya ngo kugura pad buri munsi ntabwo nzabishobora iyo no nka sheri wawe nk'ubu ubwo nari kuba narahegeye kurunda amahera ubu mbafite amahera yo kujya Dubai nanjye nk'abandi bana shaka kuryoshya ajya mu mihango buri minsi 3 wowe wese umukobwa ndumva n'ikibejuru kugira sheri nk'uwanje kubera sheri wanje wewe n'indi mvugo arakave sanse mu mazuru peti ntunukire sheri wanje kubera yarandyohereye araryoshya nka Beyonce se wazamumpayemo pasi nanjye akandyohereza amana nkamubunyura hano niko ufisa ngahe dore ingaze peti uvemo sha mubunyura ntabwo dore satani ndakugarura desi